Umuntu wari wese arasabwa gushengeza umuntu abonye afashe ku nguvu abakenyezi canke abigeme. Ibi rero bigashikirizwa na Dr. Sixte Finyini Muraba, umukuru w'umugwi CNIDH, ari mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abatekazi na muntu CNIDH ufise imirimo itatu nyamukuru, harimwo gukingira no guharanira agateka kazina muntu. Ico gikorwa cadukoranije kiri mu rutonde rw'ivyari vyategekanijwe n'uyu mugwi w'igihugu mu kwifatikanya n'abandi gushigikira isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ivyo bikaba vyama bitunganywa buri mwaka kuva kw'igenekerezo rya 25 Munyonyo ugasozera wa 10 Kigarama. Umushikiranganji muvyo bujejwe harimo agateka kazina muntu bukaba bwaraduhimirije twese kwitaba ico gikorwa. Mu twigoro tumaze gukorwa mu ntumbero yo kurwanya ayo mabi, Uburundi bwarashizeho itegeko ridasanzwe ribigenewe hamwe n'ibigo 5 bifasha kwakira abafashwe ku nguvu: Igitega, mu Makamba, Icibitoke, Rumonge na Muyinga. Ayo mabi rero aribonekeza kenshi mu miryango, mu mashure, mu buzi butandukanye n'ahandi hahurira abantu benshi, bikaba bifise inkurikizi mbi cane ku buzima bw'abafashwe ku nguvu. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH muri urwo rugamba rwo kurwanya amabi akorerwa abagore n'abigeme urahimiriza imigwi y'abakunda kubangamirwa n'abajejwe kubakingira mu gutunganya inama zijanye navyo. CNIDH irereka abo bigoye batazi ahari ibigo bifasha abashikiriwe n'izo ngorane kugira bahamenye. Ikindi naco CNIDH irafasha no mu kuronderera abashingwamanza abo baba bakeneye. Naho utwigoro dukorwa n'aba na bariya, amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme aracariho. Ari naco gituma duhamagarira indongozi hamwe n'abo bose bafise uruhara mu vy'agateka kazina muntu gushishikara ibikorwa vyo kurwanya ayo mabi no mu guhimiriza abenegihugu kurwanya ayo mabi. Ibiharuro vyo mu mwaka w'2022 vyerekana ko hari abakorewe amadosiye kandi yongera arasozerwa. Ku bagabo hari abangana n'1096, ku bagore abakenyezi hari abangana n'1096, abagabo nabo 287. Muri uwo mwaka nyene amadosiye yarakiriko araburanishwa yagera ku 2643. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH warafashe iya mbere mu kubandanya kurwanya ayo mabi biciye mu bikorwa bikurikira. Ubwa mbere, gutunganya ibikorwa vyo guhimiriza abenegihugu hamwe n'abegwa n'ico kibazo cyo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ubwa kabiri, kuremesha ibiganiro biciye ku nsamirizi n'imbonesha kure mu kumenyekanisha itegeko nimero 1/13 ryo kuwa 22 Nyakanga 2016 rijejwe gukingira abagore ayo mabi no guhana amabi afatiye ku bitsina. Bwa gatatu, kwitura abashikiriza amanza kuvyerekeye gufatwa ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Ubwa kane,
gutanga ubufasha bwo kuburana ku bijanye n'abakorewe amabi afatiye ku gitsina cyane cyane abagore, abana n'abandi batishoboye. Umugwi w'igihugu CNIDH usaba ibi bikurikira: leta kongereza ingufu mu guhimiriza inzego n'abandi bantu bose kurandurana n'imizi ayo mabi afatiye ku gitsina, kubafasha mu iterambere, kubandanya bashigikira Burundi muri urwo rugamba rutoroshe. Abenegihugu nabo basabwe gushengeza abo bose bagirizwa icaha cyo gufata ku nguvu hamwe n'abagomba kubakingira ikibaba uhereye ku nyamiramabi. Aha rero yaranishe no ku bibazo bitari bike by'abamenyeshamakuru, aho mbere yashikirije ko ibibazo byose atari ibyo gutura uyu mugwi. N'ubu rero dusubire tumwumvirize. Umuntu rero yashikiwe nayo mabi ntiyitura CNIDH, yitura ubushikiranganji mu byo bijejwe n'amatekazi na muntu, yitura izo nzego z'ubutungane kugira ngo bashobore kumukorera dossier, bashobore kumukurikirana hanyuma bamusubize ubutungane. Twebwe cyangwa ubushikiranganji batwitura mu gihe inzego zari zitegerezwa kubuzuriza zitakoze ivyo zijejwe. Umuntu agiye akarondera umupeje ntamwumvirize, akarondera procureur ntamwumvirize, araheza akaza akitura abajije abatekazi na muntu kuko abatekazi na muntu nuko abakahungabanye. Ariko iyo bamwakiriye biba bigenze neza, baca bamukorera dossier kugira ngo urubanza rubandanye. Twavuze ko dusavye inzego zitandukanye z'igihugu ko zokoresha ingufu gusumvya kugira ngo umuntu wese yakoze ico kibi ashobore guhanwa. Icyo ni cyambere, ariko twibutse n'abenegihugu ko iyo umuntu umushengeje utegereza kwitaba kugira ngo umwagirize. Hariho abenegihugu benshi batazi ko iyo umuntu bamushikanye mu gasho ko urubanza ruca rutangura kugira ruburane. Ugasanga rero uriko araburana yarindiriye yuko bashika kugira bamwagirize, ugasanga uriko araburanisha arabuze ivyo afatira kugira ngo urubanza rushobore kugenda neza. Ko nakamo twosaba twotera umwenegihugu wese kugira ngo bamenye ko umuntu ubonye umushikirije nyamiramabi urubanza ntirubaruhetse, utegerezwa gukurikirana urubanza kugira ngo rushobore gukorwa neza, utange n'ibirego bikwiye. Mugabo ngaha kandi duca kubitira akagohe inzego zitandukanye zijejwe aba bose baje mu byo guca imanza, aba bose bakurikirana amadosiye kugira ngo bamenye ko amabi afatiye ku gitsina ari mabi cyane. Nico gituma hashizeho itegeko ritoroshe ryo kugira ngo bashobore guhana amabi nk'ayo. Tubasabe ko atanumwe yoca inyuma y'itegeko iryo rivuga, tugakoresha itegeko kugira ngo umuntu wese yagiriwe n'icaha ashobore guhanwa. Ku bijanye no mu kibano, murazi ko naho jene twabifuze ko tubibona ko ariho bibaza ko bashobora guca bavyumvikana kugira ngo uwa yakoze ayo mabi ashobore kubandanya yidegemvya. Ariko twabasavye yuko abenegihugu ahubwo botubera ijisho, bakabera ijisho igihugu kugira ngo baze baravuga baradoma ku rutoki abantu bose bakoze ivyo vyaha hama babishikirize. Ariko ngiye ko nshima aho tumaze iminsi duca hose ivyaha nk'ibi mu Burundi tugeze ku ntambwe nziza, kuko umuntu yagikoze urabona ko idosiye yiwe baca bayikora kandi ziri mu madosiye anyaruka bagaca bayirungika. Siko vyari biri mu minsi iheze, ariko kuri ino myaka umunani ko biriko biragira umuntu yafashwe ku nguvu muzorabe ntibaca bamurekura. Kandi ibi turabishima, nico gituma dusaba ko leta yobandanya ishiramwo inguvu kugira ngo umuntu wese uwera ntahanwe bitaciye mu mategeko, mugabo uwakoze icyaha ashobore guhanwa kandi ntihagire n'umwe arengera itegeko, kuko murazi ko ata muntu n'umwe ari hejuru y'itegeko. Kuko turi mu kwezi kwa 12 turiko turategura raporo y'umwaka. Muri raporo rero ya CNIDH niho dushiraho ivyerekeye ibyakozwe vyose n'ibitigiri tuba dufise. Ntibotanga ibitigiri ku itariki 9 kandi uzi ko itariki 31 uzoba watanze ibitigiri muri raporo. Turarindiriye iminsi ihere kugira ngo ntituzotanga ibivyo nyene bijanye n'amabi akorerwa abakenyezi, tuzotanga ibitigiri mu vy'agateganyo na muntu byose. Nico bituma twabibangiriye kuko ntiboshobora gutanga raporo y'umwaka itarahera. Hanyuma kubijanye
n'itegeko si itegeko gusa rijejwe iri riraba amabi akorerwa abakenyezi ariko ririko rirasabwa guhinyanyurwa n'amategeko menshi hariho irijejwe igo n'imiryango naryo urazi ko rifise isano n'ibi turiko turavuga ni ukuvuga ko ahantu hose tubona ko hari ikintu gitegerezwa guhinyanyurwa CNIDH irimwo mu bantu basaba ko bihinyanyurwa kandi hariho na henshi tuba twatanze umukomiseri canke ubundi muhinga kugira ngo aje gufatasha inzego zitandukanye za leta guhinyanyura neza kugira ngo avy'agateka muntu kajemwo.